nabo babarishwe peut-être ku mpande zose je ndavuga nti kesazo nabo bari muri manifestation canke bari bahawe ivyo bigwanisho hariho inzira karengane zapfuye z'abandi bantu mwataze n'akaroro waturiwe uba bose n'abana b'igihugu bariko barapfa kandi bariko bazira ubusa rero ngira nti twese ivyo vyabaye n'ibindi byose byakagira hera hageze ko biduha ikigwa tukugurura amaso nimba koko dukunda igihugu cyacu tukakunda bene igihugu tukakunda donho tukiyumvira gazuza kejo kabana bacu canke twese tukiyumvira tubiga niki cyo kizu umusaraba igihugu amaraso ya bene igihugu y'amaseseka izinge nzira karengane yo kizwa niki ko apretu hari haba bariko barapfa ubutegetsi nabo ushaka kubushikako mugabo ugasanga bariko baba victime n'abanyagihugu bato bato bahenzwe dushike kuri aho hantu kari abahendwa kandi bakoreshwa ugasanga nta nyungu babo bari bafise ngo directeur mugabo hakaba bari bafise inyungu baje kumanipira babandi barwagwaruka agasanga babahaye ivyo bigwanisho canke n'ubwo butegetsi nabwo babukeneye kwikingira hakaba hari inzego zibijejwe ugasanga peut-être nazo ntizabigiyemo ugasanga hari abikitse mu kiza bagakora amahano rero byose nikihe vyo dutuma vyo dufasha guterera nk'icyumvire kugati ahubwo ko byabaye ahubwo gwiki canke n'ivyo barepare gute igihugu cyose bira ku murongo gute ivyo zose byabaye abariko gushikana no munsi hari abantu bakiri victime y'ivyo bintu hari abakiri mu mpunzi hari abakiri mu busho butandukanye turetse abapfuye donc ivyo bintu byose bibarepare gute Munezero urakoze ariko hari ibibazo ubaza nk'ivy'abana ahantu mu bantu bakuze uvuze ngo ivyo byose byabaye hokorwa iki hakenewe ubutungane hakenewe guhana hakeneye abashinga ntahe bubahiriza ibwirizwa shingiro bakubahiriza ivyo basinye bikingira abanyagihugu b'abarundi ikintu citwa ku manifestation icaha sinigicumuro babirekurirwa na constitution y'u Burundi ivyo vyose sinzi kuri kuranyo ivyo vyose ndakubwiye nuno munsi bariko barica bafadikanije n'intera hamwe bariko binjiza intera hamwe mu gihugu bariko biyumvira aho tuvuga gutera ikindi gihugu ivyo vyose dufise abatwari babi dufise abantu abadutwara badakunda igihugu badakunda n'abanyagihugu ivyo vyose bishoboye guhinduka umunyagihugu akubahirizwa kubera baje badutwara bari hajya kubera twebwe n'abakozi bacu babayeho mu mataxe yacu babayeho kubwubera umunyagihugu so bategerezwa kwiga kudusonera kutwubahiriza mu budasa bwacu bakamenya bati inkozi y'ikibi irahanwa ntiyicwa irahanwa igashengezwa imbere y'ubutungane gutyo abarundi bazoronka amahoro ariko mu gihe bakicifadikanije nizo mbonera kure bita milisi bakicifadikanije nizo ntera hamwe bakagenda bakumva yuko kujya abantu ari bisanzwe bakazana abakuru b'intera hamwe bakaba mu Burundi hakubatwara imbere y'ubutungane ntaho turiko turaja nta nico Burundi ushobora gushikako mu gihe hakiri impunité mu gihe hakiri injustice ukurikira ashobora gufata ijambo je kuri ivyo ntaco ndabivuga ko kuko nta vyemezo ndabifitiye ntaco ndi ababigira amatohoza peut-être ne babivuga je n'ivyo vy'intera hamwe canke barabivuga uri aveugle nturabona aho president wawe yakira intera hamwe ibujumbura donc nuko uri suze kubona canke uri aveugle kimwe muri ivyo ukurikira nibaza ko ari igira neza haca hakurikira Clement Clement na The Friday sinzi wotangura igira neza uri hafi yego ndahari mwiriwe cyangwa mutse ko
Bon, je nagira juste qu'on a déjà vyiyumvira la crise de 2015. La crise de 2015 jewe uko ndayibona ni harabaye comme toujours muri bintu vya opposition du Burundi canke kini harabaye manque de babaye réactionnaire plus kuko sinibaza ko abantu bari bazi ko bishika hajya batanguye même balanceje les manifestations sinibaza ko bari bazi ko biza guhindukamwo lutte armée n'ibiki vyose nimba nabo bari babizi iyo ni analyse yiwanje nimba bari babizi nabo nkuko mubivuga barakwiye kuza kubaza ati none mwari mwateguye iki kuko urumva comme vous l'avez dit gurungika aba jeune ukutoye muri quartier bamaze 2 semaines manifestant azi gutera ibuye unaho ucibambika karashe ngugenda murasane no polisi cyangwa umusodari formé ahonye à un moment il faut que responsabilité ifata umuntu ngaho rero ngacangaruka kuko nonye ubwo umuntu ahejeje kuvuga munezero mwahatse kumukarira ukuntu ariko avuga ko umugwanyi kuko urumva je shaka kuvuga ati aba victime baratandukanye komeza amahoro yapfuye ariko amanitse amaboko numu person X yambaye yafashe inkoho akavuga ati ngira mpangane n'igipolisi c'u Burundi uyo onye apfuye ntaheza ngo yitwe peut-être novuga victime kwera c'est n'umugwanyi c'est un combattant dans une guerre il n'y a pas de guerre propre tu meurs ou abo bafashe inkoho bari muri manifestation abo vuze canke manifestation ndiko mvuga ko manifestation yatanguye imugabe igahindukiramo lutte armée nkuko twabibonye c'était une résistance quand même il y a eu une résistance armée chatse kugira juste pour clarifier point yari karasigura ko à un moment la dérive hari umuntu yakwegeye novuga yakwegeye sinovuga ngo yakwegeye mbwa yarazi wongera birakunda yarazi ko bikunda yarazi ko lutte armée iza gushoboka mugabo wayigiyemo de je nibaza ko yayigiyemo ari conscient urumva donc n'uwo muntu yayorganije numvaza ko tumukonde bo yarakcréé une cause uyikurikira n'uyumva nibaza ko peut-être amakiremo gato ndakwibariza akabazo ucubandanya wowe uri nka se wakomeza amahoro canke barya bandi bose bishwe ataco bazira ari uko komeza amahoro nabo bandi nariko ndavuga baratandukanye oya ndacakubaza uri nk'umuntu baraje ku rugo rwawe bafashe umwana wawe baramuyoye baramwishe canke iki ugahitana ico ufise kugira wivuna abo bantu uca wita ngo ni lutte armée canke ni légitime défense mu gihe ufise n'inko kugira inkoho ntibibujijwe kuko n'umuntu yaja yizanye n'umunyagihugu ivyo rero uvuga ngo birabujijwe biraza ko bibujijwe mu mategeko y'u Burundi dernière nouvelle gutunga inkoho mugabo ce que j'essaie de dire c'est qu'on a guteba kuri la légitimité de leur cause je sindi ko ndadebattre la cause oya wavyanosheje nabi wavuze yuko mu ba manifesta n'abandi bose basanzwe mu mazu nka kujya kwakomeza amahoro ngo baba baraprovotse abo oya ivyo ntavyo nigeze mvuga mugabo ikanda gusigurira kugira ntahure neza ico ndiko ndavuga ntituje kumva ko nashitse mba ariko baravuga ngo urumva ngo sinduhije ngira ifoko hari wavuze sinduhije na muno mara bati ngo ifoko yisigura gukuba jeune yarungitse hana chaque révolution chaque lutte uko yowe n'ijya manifestation urumva irafise abayitanguje urumva irasa abayitanguje hari abayikurikiye hari abaciye bayikubakurikira bagakurikira ntuze none uvuga ngo umuntu yagiye muri disons que les grands penseurs batanguje manifestation benshi hariho la plupart atakwezi bamaze Burundi après 2015 je tubavuga ati mwaciye mudutana urugamba non c'était une cause wayikurikiye n'uwo watahura la cause udatahura la cause rero yayikurikiye uwo niwe yakurikiye peut-être ibintu atarazi ubu rero cyo mvuga ati ahubwo nikiye twokwirinda ko les politiciens ashobora kuza akayobya umuntu
nibaza ko ari angle twoifata kuko ntitwafata angle yo kuja kwakwiza ngo umuntu yarateguye umugambi uwukurikira n'uwushigikiye urumva ça veut dire nimba ndabegeranyije ati bantu b'Imana ati nimuze ndabereke ati urabona ko manifestation vyanse ati urabona ko twaronse inkoho nimuze tukirapanze amakambi turagenda twiba inkoho tugende tutahe ukavuga ati okay jewe am in uwo muntu ngaruka kumukondana gute kuko aya moment urumva lutte zose ntiziherera muri victoire pardon ngenda kwibariza igitero c'amakambi ukivuga ku iki ko nuvume ngo rakivuze ifa ko tumenye neza ico kivuzeko igitero c'amakambi iyo haza kwicwa abateye canke abariko baragwana bariko baratera sinari gukondana ijya guverinoma mugabo ikindi igituma ndayikondana cane nuko bamaze kubona ahubwo ko n'abateye bibye bana baciye birara mu banyagihugu bari inoso bakadodora impamvu ubuguruye abagowe aho naho babagize abadoda handi binjiye bakavyora agakora ivyo bakora vyose iyo c'était des baciye no vuga ngo baciye biruka leur nature bari barasize mwishamba si bayisize urumva mais bref ntanguye kwiva donc niho mpagaze jewe je condamne les massacres qui ont suivi igitero mugabo igitero yarateye nyene iyatsinda nawe nonega ziri ku nama umupolisi yagiye kugwanira les intérêts du pays yagiye tupate muri rezi hamwe hari resistance akaraswa n'umuresistant azoririrwa nande tuzobaze nduwo nawe ko yari kagwanira igihugu kwera urumva wowe inshingano ziwe ntani il doit protéger le pays ucugirike donc ibintu byo kwakwizanya urumva ibintu byose ntivyama bigenda uko kubipanga ça veut dire lui tuyigize wayishigikiye n'ubunye buzoza akavuga ati tugende twirukane bajya abagabo je nkavuga ati je ndagiye ndabashigikiye ikizomba ko ni jewe singaruka kuririra ngo he wa mugwa undi wari wambeshe kweri non je ne suis pas un bébé oya ico nitucumvikana ko umuntu w'umwana w'imyaka 13 14 ntushobora kumubwira ngo tugende ngo kwikambi ngo duca turonka ibirwanisho mu ikambi ngo muce mutera iyo kambi irimo blende n'abasoda na stock y'ibirwanisho ibyo bintu we uri kura bivuga ngo oya s'il y a des mineurs s'il y avait des mineurs là c'est différent ntushobora gufata ico kintu umurundi wese arabizi yuko barya bari abana la majorité naho batari kuba ari abana bashikanye 18 ans ibyo bintu bihagarara cyane gose nta numwe yarakwije imyaka 18 oya ico sico vuze nta numwe yari yaragize formation militaire canke policier kugira ngo ashobore kuja kugira birya bintu babajanyemwo ariko sindagutumye ngo uvugire ababatwaye ariko ureke kuvuga yuko ngo bari responsable de leurs actes non ico nitwo cumvikana ko jewe ndivugiye hanyuma reka duhe ijambo abandi urakoze oya ubundi gatoye kameze kari akantu nashaka kuvuga ko ibintu kwana bitevye ko kandi c'était pas le but nashaka kuvuga ko hari umuntu abantu bakunda kugaruka ko ngo tuguma twikanga genocide ngo tugireke genocide ivyo bintu sinzi ko haba harimo sinzi ko ari peut-être ignorance canke kudesida kwignora les faits kuko ubunye umuntu wese yobishaka je ndafise video ngahanye mu telefone yanje no yirondera ndayitora hari ahantu muri 2015 nyene aba jeune bari bapakiye ikamyo bariko bababwira ngo raba hasi ngo reka kuraba ndayifise ndaranegeze no kuyiposta nga kuri Twitter urumva ugacumbwira wewe barayerekanye muri France 24 oui urumva ugacumbwira ko uwo muntu wewe connaissant le contexte y'u Burundi kandi abo abantu babivuga nibaza ko nuko kumbura umuntu ataba bitoba uko umuntu yashashanga yimviriye nabi mugabo ibintu bihindukiriye bakaba badari genda ndaguha context nk'ubunye ubonye ibintu nk'ivyo deje yo kamyo ama témoignage yose mu bantu bajya 72 bavuga ibintu nk'ivyo
bavuga ngo babatekera mu makamyo bakaburiza akabapakira none je nabonye ivyo onye ugaca wumva n'imvugo ugaca wumva ko n'abantu bafisa basigaye asoma podcast yo ku ya hate speech. Hate speech, ça veut dire, le mot français ndayiranchize. Mais ugasanga umuntu arabiproklama atasoni amajenga iri soni zo kugira zo kuvuga ati nyabona ntunyica. Ati nyabona ujya muntu ashaka kunyica. Aho hantu quand même hariho na bêtise vraiment mumbabarire mugabo les faits sont là ziraboneka kandi avec le passé des gens on a turi dans la légitimité zo kugira ubwoba murareka tugira ubwoba bitabaye ntaco tuzoba dutomboye mugabo ntawo duhora nta muntu yohora undi kugira ubwoba kweri nuko tugira amahoro urakoze neza ziri ku nama ukurikira ijambo ego nashaka guha ijambo ukurikira ni Clement. The Friday yamanitse kuva kera. The Friday babarira Friday pardon fata ijambo The Friday nakoze Indumuja iyi mikro yawe iruguruye The Friday ufata ijambo uratwumva yego ndabumva muramwumva The Friday ego Friday fata ijambo ego d'accord nariko ndavuga rero urumva mumbabarire gato manze ndifere gatoyi mu bisanzwe ngaho iyo turiko turaganira kiretse umuntu atukanye mugabo umuntu ashikirije icimviro gisa n'ikijanye n'ivyo arimo vraiment mumbabarire nk'umuntu yavuze umuntu yitwa Hagera ko mbere ari inzoka je nibajije ko yarengeje urugero kameme ni nka wa wundi ari umuntu byari byageze ahantu abarira uwari karavuga kubera ko gusa ngo ari umunyamurenge ntuzenya ya tabara ariko asa n'uyivugira aramwarira mbere ngo aranamusengeye ngo aramuteze n'iminsi turamira tuti sigaho rero nibaza ko kameme Hagera ariko mwumviriza amera nk'uvugira ubutegetsi canke aranabuvugira mugabo wewe aba yaje akavuga naho bica bimucanga mu nyuma mugabo urumva ko n'umuntu aciye ubwenge kandi n'ivyo yoba agoramika yoba bigoramika bibona mugabo ntitwoshikaho tumwita inzoka nuko reka rero ngende kuco nari nshatse kuvuga mugabo uko nuko ndavyumva jewe ntabwo ndumuhinga mu bijanye n'ingene abantu bavuga nuko ndavyumva Nyamwiza ari ikintu yavuze ingene tundagucire mu ziri ku nama wo accepta ko host kandi nakurugikiye kugira ushobore kuduga ngo bandanya ego yavuze ngo communauté internationale ngo menga ngo yaratwibagiye nibiki kandi ndababwire bene wacu nukuri jewe ntabwo ndi umwana tumaze kubona birabaye amwisi n'ahari isi itari muri savane data hari amategeko n'ibiki ngaba hamwisi vraiment abantu bashigikira ubukomeye reka ndabereka karorero Nkurunziza ama yuko iyazarda ku bintu biri kuri gatere iri grisante yagiyeko yarahawe ubutumwa n'abantu benshi gushika no kuwaserukira ONU Antonio Guterres aramubarira ati iyo ngingo yawe ishika iyo ngendo yawe nta na hamwe izogushikana mugabo byo bavyarabujije yuko ubu abaserukira iyo leta nyene bagize kubera ko barabaye teti baragira ibiki et puis on continue nabahaye akarorero ka hirya mu Rwanda iyo leta yari ihari malgré ko yari kiramara abantu kandi bigaragara
baragumye barabashigikira babakira mu manama n'ibiki rero ivyo ntawo biteba kuko twese n'ibintu tumaze kwibonera 2015 Kasima Venja kure y'ivyo twari ko turavuga 2015 s'il vous plaît tugabanye ibintu byo kwigira rero nkunda kuvuga ikintu activiste tugabanye ibintu byo gushaka kuba Mandela canke ibiki 2015 yarishe ubuzima bw'abantu abatapfuye ngo bashikeyo barapfuye muraruma abatapfuye muraruma barapfuye mu bijanye n'ubutunzi burya 2015 ibintu vyabaye ku Barundi s'il vous plaît nta muntu vraiment bakwiye guharezo ngo ubutegetsi ngo njengo ndabitahura ntushobora gutahura kuko mu Burundi nta gihano cyo nta kintu na kimwe kiri punissable par la peine capitale gushika ubudufise s'il vous plaît naho bo barabafashe bari kubajana imbere y'ubutungane canke bikagenda ukundi mugabo kwica no mugabo yavuze ati none umuntu aje azanye karashinikove uca usohora bibiri ukamusengera birumvikana ngaho n'urugamba umugani wiwe ugiye mu rugamba mugabo s'il vous plaît twibaze abo bantu vyahavuye bishikaho bafata inkoho yavuye kuki ko nawe ko twese twumvikana ko manifestation zatanguye abantu bafise amazi bakagira utuntu two kwihanagura mu maso n'uguta bakagira iki byavuye kuki ntushobora kugenda ngo witegeko ngo abantu nguzo barasa ubice uboprime ngo bashe baguma bavuga ngo urakoze nyaguhezagiye ibikunda iyo ni este ikiza automatically ico vraiment twirwe turabeshanya kuko reka ndabahakarare yavuze ngo ari umuntu avuga ngo n'umufano wa Neva yashatse kumera nk'ukindaga abantu urumva yavuze ngo batama ngo bo muri ngo bo mu Ngagara ngo nibo ngo bahagurutse ngo ndabasavye nituze urumva jewe bujyanye sindiko ndivuga ngo ndigitangaza mugabo jewe n'abantu tusanze tuzinanye n'abantu tugira ico duhuriye jewe vraiment sinkunda umuntu ancisha mu bintu za kera wowe tukubaze 2015 ucu tubarira ngo 59 ngo 70 ngahe uguti 2015 byagenze gutya bica vyankiraha c'est tout kuko ivyo uri kora dusigurira none se aha twebwe nta bwenge dufise l'histoire ntitwayize ntitwayisomye indi ntitwayiboneye abo bantu bo mu Ngagara canke hehe urazi ko mu Ngagara izi quartier za 6 hagwiriye abantu bari abasirikare bakuru mu gisirikare ca kera ndababwire ibintu byababayeko uyu muntu vraiment nabonye muri commentaire yarose ijambo ryo kuvuga ngo muri bijuju era hariho umuntu yitwa Darius ntimwavuze ngo tugire témoignage jewe niho narindi bloque numero siniriwe ndayivuga Darius yaraza saa 11 akavyura abantu bigeze kuba bihereza bubashwe akababarira ngo mwese ubikinda hajya mu ibarabara si nkuru ndiko ndavuga ni ibintu vyabaye bakubika inda mu mapave agaca agenda kumuzinda akagaruka bacubitse inda yabasize bacunzwe n'imbonerakure jewe nagira mbanze dayer ncenda cibuka agera ndiko ndamubaza ko ntavugira ro systeme mugabo base hamwe bahagira icabizi ko yo kitubarira canke uwundi murundi barundi bene wacu jewe ndifuza kumenya mu maorgane y'igihugu n'ingene igihugu gitegekwa n'ingene bigenda ndifuza umuntu yosigurira nka kurya umuntu asigurira umwana w'imyaka 2 ikintu bita imbonera kure kijejwe iki mu gihugu isi bistitiwa igipolisi isi bistitiwa igisoda isi bistitiwa iki ico kintu jewe sinshobora kugitahura n'ubushize narabivuze umuntu ngo atwara imbonera kure imuyinga akabarira abantu akaba afise le droit à la vie à la mort d'ailleurs pas à la vie
umuntu akabarira abantu ngo nzokwica kandi akabikora kandi ako kabi kose dutanguye ukabona cyane après 2015 Darius rero yaragenda akirirwa bapfukamitse ubundi bakagira iki uravyumviriza none mumbwire abo bantu vraiment ko ico coba ari cyo gihugu uwo muntu yari karaturatira madame ziri ku nama arakunda kuvuga ko kuba hari abantu bataye abantu mu titagute bari abantu bataye donc mu rudubi kiyoegare abantu jewe ahubwo iyo ide mpanda yibaza meze nk'uhereza kuri akantu iyo ide Prito mpanda yibaza iyo mbonye ibijyanye na kudeta jewe manifestation bivanye na nature y'ivyo nakora sinayigiyemo mugabo naraci ruhande nkabona naba muri quartier aho oya narabibonye nivyo niboneye byinshi nashobora kuba ariko umuntu yazanye ide yitwa kudeta uwo muntu vraiment agaca aniyaranja ntayikore nk'uko izindi kudeta duzande tuzi zikorwa yewe n'ukuri nta kudeta nari bwumve ikorerwa ku radio y'abikorera utwabo nari bwumve nta kudeta nari bwumve aho abantu bagenda bakipronosa batarumvikana ngo ninda ca umukuru w'igihugu bisha bigenda gute ntavyo nari bwumve ivyo no kuvuga de top hano hose zamaho ungere rero mpereze kuri ikintu hariho ibintu do system ihari ikunda kuvuga byo kwigira victime no gushaka kwerekana kumenga n'abantu babonye kure cyane ibiriko biraza n'izuba ritaraseruka bakaribona egome unda kuvuga ngo byategurwa ngo twarabibona ngo enda babwire muntu uri ngaha ukaburi mu butegetsi menya ngo wowe genda ukurikiza amategeko hanyuma uzokubesha ko gukunda canke ko kwanka nawe umubeshe kubizi ariko kurikiza amategeko nkuru nziza siwe muntu wenyene yarazi gutwara igihugu nikivyerekana yaravuye kuri iyi si kandi Burundi bwagumyeho umuntu wese azibesha ko yoba c'est vrai hari ibintu byinshi bamanipira ngo urumva ngo wadahagaze ngo agwane ngo abatutsi basha bagaruka mbe abatutsi bogarukaho s'abarundi jewe ndifuza kumenya umuntu yavuze yuko abatutsi badashobora gutegeka seki the Friday songora de champa banditse mukozi Rego reka washaka ngeza aha turaguma tuganira mugabo gusa ivyo bintu byo kuvuga ngo onamate ngo ibintu mwariko murategura wowe genda ukurikiza amategeko c'est tout murakoze ego the Friday urakoze hari akantu nagira clarifier ku kintu waruvuze mporavuga cuko hari aba manifestants en fait aba manifestants bose bakoze ico bateza gukora nk'abanyagihugu mugabo iyo mvuze ko baroshwe kuroha no kuvuga hamwe ushobora nko gufata umuntu atazi koga atambaye na gilet de sauvetage ukamuterera mu mazi uyo muntu ntiwovuga ngo niho bigize ubibona rero iyo mvuze yuko baroshwe ngira nkubwire ibintu biba byarabaye waravyuka mu gatondo ukabona na saa 2 itaragera ukaje ubona hari amabarabara yo mwijenda abantu baruzuye ngo nukuri ngo naba manifesta twarabimenye erega Burundi turabuzi kandi tuba dufise nabo tuganira muri izo mbonera kure nyene ziba n'abarundi hari abantu bakubwira bati reka haje baturazayo tukajuka tudefira badufoto harabaye nk'ikintu citwa mucezo wa ndani iryo jambo nitwari turizi kera ariko aba manifesta bara manifesta bukuri hakabamwo nabandi bugucunga aba manifesta bugukora amakosa ngo yitirirwa ama manifesta niho rero abantu benshi batatwumva iyo tubivuze
hari abantu baba bagomba kugwa inyuma y'umuntu ngo yitwa kanaka ngo ntahava avyagirizwa cane cane bo bita sinduhije ngo ntahava avyagirizwa twebwe ntituba turiko twagiriza uwo muntu tuvuga lefe sinduhije arafise ivyo yakoze bikomeye cane hakaba n'intera hamwe zari mu makartier zakoze ivyo zakoze zisha abantu n'imbonera kure zavanganye n'izo ntera hamwe zikanyegetera mu ba manifesta zikerekana ko nazo ziriko zira manifesta mu nyuma zikabahindukirira ivyo nivyo tuba turiko turavuga yuko habaye kuba infiltré donc manifestation yarinjiwemwo n'ibikoko byaje kumara abantu nico tuba dushaka kuvuga kandi amatemonyage arahari menshi cane mubandanye mutubwira murakoze urukundo arashobora kuduga agafatija ayabo niyugurure mikro oui mwiriwe neza mwese naramutse abandi bipanda naho muhereye sizi ko munyumva ego turabumva okay je hari ibintu numvise ngaha bitari bikeye hanyuma nanje nagomba kugira ico mvuze ibintu nabwiwe n'abantu babibayemo apana ivyo numvise kwibarabara apana ivyo nabwiwe n'umuntu yumvise kwa naka wundi abantu babibayemo je narigeze kugenda ndatembera muri vacances ndagenda mu kindi gihugu cahajya hafi y'iwacu ndahura n'abana bariko baragwana n'ubuzima bw'iwabo bose ari munsi muri abo bana harimo abahutu n'abatutsi nabaza umwe akambwira ati twe twahunze 2015 nabaza uyundi ati je nahunze 2015 umwe n'umuhutu undi n'umututsi navuga ati none insigurira umwe arambwira ati twe twari mu manifestation nibarabara ati hari abantu bagenda badufata amafoto ati amafoto yacu arazwi baraje no kutubondera mu turahunga aravuga ati ndamuze none ujya nawe yari muri manifestation ngo baje n'aba FNL ngo n'abana ba FNL ngo bahunze Burundi kabona yuko ari umwana afite 22 ans maximum hanyuma bumva nasanze arabagenzi natwe nanje mbona kuyaga nawe ndamubaza ni none wewe ko muri abantu bagatongwasa akaba ari muri muze akaba ari umuntu ari muri Bujumbura bigenda gute ko uri ngaha acambwira ati agatongwasa yaba jewe yaba abandi turi kumwe ngaha ati twomwica ati mugabo mu kumwica twomujya amenyo nitwomuhaga ico gintu gituma ndabivuze gutyo biriko bija kuri ya numbero ziri ku nama ariko aravuga y'abantu bahenda abandi bagahenda abandi urumva hanyuma ivya 2015 hari abantu bagiye mu ibarabara kugira manifestation ivy'inkoho byagiye gutangura mu nyuma abana batanguye kuraswa mu ibarabara batanguye kubita amazi bakaroza abagore bijya bintu niho vyagiye gutangura cyane cyane manifestation yatanguye no musi batanguye kurasibonyera agiyemo ishavu ry'abana aca haza ababosha nabi bakorera kuri rya shavu bafise baca babaha ibikoresho kugenda kwataka urumva jewe hari umuntu yigeze kumbwira ati jewe iwacu ni mu kinani cha Musaga ambwira ati après 12 badusanga mu mazu ati je ndiko ndabikubwira banyweza amaguru ndyamye urumva baja mu mazu bazi yuko harimo abajene abana b'abajene b'abatutsi bakabakura mu gitanda le but uyumvire babakora ku birenge kugira bumve nimba ikirenge kimaze umwanya mu gitanda cyangwa ico kirenge
ariko ivuye hanze no umuntu akikurikira to numaze amasaha atanu aryamye sico kimwe kirega kiba cumye ikindi urumva yuko no kiva cyacoroshe urumva ico kintu donc gushika kuri iyo degré yo kurondera umwana kandi c'était des maisons ciblées c'était des maisons z'abana b'abatutsi n'amazu y'abana b'abahutu n'amazu y'abana b'abatutsi rero iyo turiko turavuga ibintu tuvuga ibintu tureke kuza turabesha ngo umuntu ninde ngo umututsi ninde no aba bana ibi bintu barabibaye urumva umugabizo ngo nazo bari bafise hariho umuntu yazibahaye kandi na majorite y'abo bana benshi bari bato rero uriko urumviriza abantu bariko baravuga ibintu ukumviriza ivyo bintu baciyemo bakakwereka umwana ati ujya anye naho yoraramo nashobora kuvyara kubera torture bamugiye ni ibintu bigoye gutahura rero ugiye kumviriza abantu amunezero namwumviriza umugabo je suis désolé numvise umenga ari un peu indifférent y'ibintu vyashikiwe abo bana urumva hanyuma muri nuzeyi wese sinzi ko yize filozofi numvise umenga arafise ukuntu atera ubwoba adatera ubwoba abireka vyugurure birangaraye kugira wowe utire conclusion yiwawe urumva umugabo urumva uburundi buriko buragiye none tutagiye turidoga basi la moindre des choses dushobora no kwidoga ama jenyani urumva ko nabwiye ati naragiye ahantu mura n'abana b'abahutu n'abatutsi abo bana bose barahunze umugabo yangwano bagwana ubu basa n'abayishize hasi barumvikana kuko bagowe rumwe urumva baranafashanya babonye ukabona umwe ariko yita uwundi ngo mwene wacu ni ikintu gihambaye kereka umuntu amahanga icyo ari cyo kikakwereka ati bijya bintu by'iwacu turiko turagwanira eske ni bizima eske nivyo eske birashobora kuduteza imbere twese ugasanga ari ibintu bidiviza mugabo urumva umuntu azogenda kugira ico bimumariye ni wa wundi ariko arabategeka ari hejuru bantu b'abapolitisi bo hejuru umwe bashobora gufunga uno munsi ejo bakamurekura batigera bamwica mugabo wa mwana mutoyi bahimwoho ngo agende azobazwa ivu urumva so ni ibintu bigoye kumva ni ibintu bigoye gutahura hama iyo umuntu ariko avuga ngo umwana ngo yagiye umuntu ngo yagiye ngo gutera ngo mwikambi ngo abatahura exactement ce que ça donne cyane gishobora kuvamo mbe uwo mwana yagiye ku kambi akagenda agiye gutora ibikoresho nimwumva yuko ari umuntu w'indani akorana n'umuntu wo hanze uwo mwana wewe ari muri livraison agiye gutora ibintu mugabo agiye gufata ya nkore tarikoresha yego baramwigisha kuyikoresha ko mwana nayo yarazi gukoresha rero abo bantu n'abantu bo kwita umwikomo umugabo kuvuga yuko umumanifesta adashobora kugira muri manifestation mukamurasi agatahana ishavu akagera ahantu akumva uwundi mwana ngo yitegre turikije grenade nayo iramuhitana ivyo bintu vyose abona ni act y'ikero matije none maziki ubundi nawe agacaza ati reka tubahe ibikoresho n'abana bagiye mu bintu birabahitana abandi barahunga hama umuntu yubagwa kuvuga ngo abana bamungagara ngo abavyeyi babo nibo babatwa ngo nibo batanze umuvyeyi wo mu ngagara yarabishoboye azi ko umwana we ariko araronga dudegwa yamuhaye amafaranga ati hunga mwana kura meza agenda tuze turaba honnête tureke kuvuga ibintu kumenda twavuga rhetorique y'umugambwe turimwo umugabo kamene je mugabo yakavuga ndibagize nagiye nyambari muneze abantu basigaye bangaje kuri internet quand même c'est des gens qui peuvent parler un peu français nivyo biraba mugaya mahoro imana
urakoze Rukundo, urakoze cyane. Hari ikintu uvuze gikomeye. Nta muvyeyi yoroha umwana hari umuriro, nta muvyeyi yifuza kubona umwana we wabayeho nabi, nta muvyeyi atifuriza ibyiza umwana, akeneye kumubona ejo yarutse yabaye umushinga ntahe umupfasoni. Donc nta muvyeyi nk'uko bivuze yavuga ngo kirafata inkoho. Donc hariho ibintu tuba dukwiye kuza turiyumvira iyo turiko turavuga, twiyumvira abandi, tureke gushinyagura. Hari abantu bababaye, hari abavyeyi babuze abana, hari nk'uko wabivuze, hari abana batagishobora kuronka ibibondo kubera amabi bakorewe, kubera amatorture, kubera ibyo baciyemwo. Hari abandi bagwaye mu mutwe, hari abandi bapfuye, abafunzwe. Reka tube tugira un peu de compassion iyo hageze kumva ububabare bw'uwundi. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje. Wavuze iby'abana, bajya abana batwawe barushwe mu makambi y'abasoda, uti bababwira bati genda mufate ibigwanisho, nk'uko umenga bagiye kwinjira mu nzu y'abavyara babo. Urumva hariho ibintu bibabaje cyane. Ikindi kibabaje ni uko naho bari gufatwa ntibari kubacira urubanza rwo gupfa. Burundi gushika uno munsi nta peine capitale ihari. Bari gufuma babacira perpetuité, bari gufuma babashira imbere y'ubutungane kuko barafashwe ari bazima, turababona babafasha. Donc gushika uno munsi kumva yuko atagakuru kabo gahari. Nifadikanije n'imiryango yabo mubabaro. Nico gituma tuvuga duti umuntu wese vyoba vyitwa ko afise ico yagirizwa n'abarundi kuri bijya bintu, turifuza ko ubutungane buzoba, turifuza ko abavyeyi bomenya ivyabaye, imiryango ikamenya ivyabaye, tukamenya aho abana babahambwe, aho babiciye, aho ivyabaye. Abarundi dukeneye ukuri. Nta mwanya munini nsigaranye ngaha, ziri ku nama, sinzi ko woduga ukagira ico uvuze, hanyuma tugaha ijambo bake tukamenya tukamera nk'abasozera. Murakoze. jewe nashaka kunganira ikintu yaravuze Urukundo. Yavuze ati hari ubwoko bwose, aba FNL, abatari mu migambwe, abahutu, abatutsi. Ibyo biratwereka yuko ubutegetsi ubona yuko ibyo gukunda abanyagihugu atabirimwo, bo baba bifitiye intumbero zabo. Abo ugiye nko muri ibyo bihugu byo muri East African Community, usanga abantu ubona ko babayeho nabi cane, nka barya abantu usanga batembereza ikaranga mu ibarabara za Kenya, za Uganda, abenshi n'abarundi. Abantu barakubwira bati oya n'abarundi, uranapima ukabavugisha usanga ari abarundi nyene. Abo bantu bahora bari wabo bamerewe neza, n'abantu bagiye muri 2015. Bisigura yuko rero kirya yaravuze ko Rwasa asa nk'uwabihakanye, nabo bamushavuriye. Nta kintu bakunda, nico nagira nshimangire. Ntawe bakunda, ntawo muri uwo mugambwe wabo bakunda canke basangiye ivyo ari byo byose. N'abantu bari ku nyungu zabo kandi atari nziza. Reka duhe ijambo abandi. Sinzi gukurikira ko ari Clement. Yego, fata ijambo mu nyuma dukurikiza. Hariho umuntu yitwa Klaus na Jean Claude yari yasavye ijambo, sinzi siko nawe mbona yoba yagiye, ariko yari yasavye ijambo. Murakoze. Murakoze. Nanjye nkomeje gukurikira ikiganiro cyanyu. Ikiganiro cyiza, kiratuje, buri umwe aravuga uko ibintu abyumva. Ariko nakunze ko abantu benshi baravuga bagendeye kuri facts, ku bimenyetso.
ariko iyi sije muri kuganiraho ni sije iri sensitive cyangwa se yakoze ku bantu cyane. Nitujya tuvuga kuri crise ya 2015 ntabwo ari ibintu byabaye kera, ni ibintu byabaye abantu ari bakuru babibonesha amaso bitangira binaba na nyuma yabyo. Ni ukuvuga ngo mbere yuko tujya kujya ku gihe nyirizina tujya tunibukiranya na mbere yuko biba. Mbere yuko biba harabaye ishyaka riri ku butegetsi riforuma imbonerakure, murabizi, abaciye ubwenge bakajya bati nyamara uru rubyiruko ruri gutozwa mu rwitege ibyo ruzakora, kandi abenshi muri bo nibo bakoze amabi. Muzi indirimbo bajyaga baririmba, aho bajyaga baririmba ngo muzabasambanye, ngo babyare imbonerakure, n'ibintu byinshi. Abari mu Burundi murabizi icyo gihe ibyo bavuga ngo bazabatwika byabaye mbere. Tuzabatwika baririmbira imbere ya perezida wa repubulika wari uyoboye icyo gihe ariwe Nkurunziza. tuzabonesa Ibyo n'amashusho nge ndayafite amwe namwe naya sharinga n'ahangaha. Perezida hari ngo tuzabatwika, ngo tuzabasambanya, ngo bazabarepinga live. Perezida hari abivuga aho hari hataraba imyigaragambyo, hari imbere kurinda biza akagera imyigaragambyo iba. Abantu muri hano mwese murakuze, muzi icyo bitaga operasiyo kamwe kamwe. Ntabwo ari ibintu byabaye bihishe, ni ibintu byabaye habona. Kandi koko niba ibyabaye ari imyigaragambyo yabiteye, hari abantu bapfuye bakurikira nyuma batari bari no mu gihugu, bamwe na bamwe bakagaruka bakicwa habona ku manywa. Ariko niba koko iyo leta yari ifite koko abanzi bari bayibangamiye cyangwa se batari bayishyigikiye bayirwanyije, byari byarangiye, ubutegetsi yari bufite. Ariko se abo yagiye yica nyuma, koko niba ari leta yari iriho ishinzwe kureberera abenegihugu, ko nta butabera yagiye itanga kuri abo bantu bagiye bapfa, abishwe n'imbonerakure ko bazwi. Abari mu Burundi muzi aho bitaga ngo ntwarane, sinzi murabyibuka, aho biciraga abantu amaraso bakagenda bagakamera live abantu bari no mu Burundi, ariko leta ntigire ikibikoraho. Si uko se yabagize ibiri gukorwa, ariko iyo hagezeho ko abantu baganira ibintu nk'ibi baba bazi, ntabwo ari ibintu baba babwiwe cyangwa basomye. Birababaza kubona umuntu aza akaza defending ibintu abantu biboneye cyangwa se babayemo ari bakuru, atari ibintu byabaye kera nk'ibyo byo muri za 60 70 wenda ushaka kuza ukabivuga, kuko wenda benshi batari bahari icyo gihe ngo bavuge. Ariko ibintu bibaye ejo bundi ni ibintu bizwi. Perezida ubwo yatangije kampeni azomesa abo yavugaga azomesa, nkeka ko n'imyigaragambyo yari itaraba, ahubwo yavugaga umuntu uzamwitambika muri porogaramu yariho ategura. So rero ashobora ari kuba ari nawe watumye n'abigaragambya kuko amagambo yavugaga kenshi yabaga asa nkaho abasonga cyangwa se nabyita gute, abataka nyine nk'umuntu utamwishimiye, agakurikizaho ziriya kampeni. N'urubyiruko rwategurwaga rwigishwa amasomo ya gisirikare biki, baririmba ngo bazaguhagarara tuzaguhagararaho. Tekereza umuntu wabaga uri muri iriya stade bari kuririmba ziriya ndirimbo,
adashyigikiye perezida akagira amahirwe akabona nka kariya ka okaziyo kabaye ko kubeshya abantu ngo habaye ngo kudeta yateguye na wari umuminisitiri we w'ingabo kuri gahunda ye ya perezida barangiza abo bantu urumva hari abagiye mu muhanda kubera ibintu byari bimaze igihe bitegurwa babibona bikorwa babibona bakumva ko ibyo bintu amaherezo bizabagiraho ingaruka mu kubona rero iriya okaziyo hari n'abagiye mu muhanda bati bari abantu bateguye wenda perezida wabo nadasubiraho biriya bintu bateguye biraburizwamo nuko ngewe mbyumva ariko nitujya tuganira nyine tujye tuganira dukoresha logike nidufane turebe ukuri kandi buri wese avuga ibintu yumva yadefanda murakoze urakoze cyane sinzi umuja narazira kumanda basabye mumbabarire gato hari akantu gato nari nibagiye kubabwira kerekeye vyonyene vya 2015 ari umuntu twagiye gutora rimwe kuri aeroport ahantu narindi ari umuhungu umujene avuye i Burundi atubonye arashika atugwa munda umugabo ukuntu yatuvuye munda nk'umuntu yaradukumbuye yatuguye munda nk'umuntu acitse urupfu turamubaza ati none namahoro akatubwira ati jewe ibintu binshikiye ndi kuri aéroport y'Ibujumbura n'ivyari bwigere bishika mu buzima bwanje aho c'était juste après 2015 donc puis j'ai pris 2016 yari yagiye muri vacances acambwira ati bankuye mu kabare ambwira ati bankuye mu kabare ari umuntu ariko aravugiramo sinzi umuja mikro yawe iruguruye Yeah, good. sinzi umuja hello Nothing. I'm in town this weekend, so I did everything, so I'm waiting for chain. I just want to go through chain everything Perfect. before I submit, just to see if I did umuja okay, that sounds wonderful. sinzi umuja ukugara mikro yawe mbabarira. urumva sorry urumva arashika tugwa mu nda hama ndamubaza ati none ukuntu tuguye mu nda izo sinkumva gusa namahoro ati ibintu bishikiye kuri aeroport y'Ibujumbura byari bigere bishika i Burundi aho ni 2016 ati banguye muri transit nicaye mu kabare nariko ndinywera kayenda ugataha kayenda kazodusiga kwere bamukuye mu kabare umuntu araza d'abord aramuvugisha aparama ngo yoba yatwara aeroport ico gihe aramuraba aramwitegereza ngo hangura umwana w'umututsi muremuresha ubundi nawe aramuraba kubera ibintu twe turacamwa ntaburi ngene yishura ngo yabo ndaho ndasanzwe nyene arambwira ati gushangura umurabo ndakubona uri muremure ngurugaye ngo wama muri gym ngo ndaza ndaterura ivyuma ati mugabo uko kuboko kwawe gusa nuko akatebe Kalashnikov ati kada ati ibi ni ivyuma vyo muri gym ngo okay acaragenda acaragaruka pe 10 minutes acaramutora ati murikire amutwara mu biro acamubwira ati kuri impuzu zawe zose ubundi nawe ati sa ati kura impuzu zawe zose arakura ishati arakura sengle akura ipantaro asigara muri boxer amubwira ati kura box naye arayikura atatangura kumwexamina umubiri wose ati duza amaboko aramwexamina umubiri wose kuva imbere gushika inyuma ahantu hose gushika ku maguru no ku mamore gushika hasi ngo ambara ugende naco mu nyuma niho twagiye kubimenya yuko amatorture yabaye muri 2015 bari bafise ahantu bayagirira diferent umuntu wese yaba umugenerale yaba umukoloneli wari we wese yari ajeje kubigira yari afise torture yiwe personnel donc umbwiye umuntu ati kuri muzi bakakwexamina kuva hejuru gushika hasi baramenya umuntu yagutorture bivuga yuko
yasanga yarabaye torture yari kuva hajya hantu ahubwo bari guca bamutwara muri documentation kumwica. So ngira numve ngira shaka mwumve gusa à quel point ico gihe ibintu vyari biri intense, à quel point ubonye umwana muremure w'umututsi nk'uyo ubonye wavuga ati arahunze ati uyu namvana ngaha reka manze ndamwexamine mbe sûr yuko atigeze abatorture abona kugenda siwe yabonye apana kwinjira indege yatuga ati sije nabonye indege irahagurutse ati byo byose nibaza kwirasa kubera umuntu umwe mugabo sije nabonye indege irahagurutse na mahoro narifise. So na karako nagomba kongera ko nari nibagiye kugira gusa mwumve à quel point umanarize yani namwe mugira mwumve état d'esprit yabo bana à l'époque nk'uyo ashitse akabwira abandi. Bon, quand même, c'était après 2016. Mugabo, mwumve ubwo bwoba uwo mwana yarabayemo akabibwira abagenzi b'ubwo bwo nabo baca bategeza kubamwe. Ni ibintu bibabaje cyane rwose. Murakoze cyane ngira amahoro. urakoze cyane. Ibyo ari byo byose ibintu byabaye muri 2015 byari bifise urwanko ubukozi bw'ikibi abantu batari bamenyereye naho vyamye bishika kenshi. 2015 yarabaye très violent, yarabaye nta muntu n'umwe w'umurundi atakozwe ko n'ico kintu kuko n'uwo batatortuye n'uwo batishe n'uwo batagize gute yarabaye témoin. Urumva ubukozi bw'ikibi bwo muri 2015 jewe sinibaza yuko hari aho twari bwabubone. Ibintu bakoreye abana bakiri bato bobo b'abajene b'abahungu n'abakobwa, ibintu bakoreye abana b'abakobwa n'abamama bo kumusaga. Hari umunsi umuntu ngo yarahagaze ahantu kuri bus abona haje hariruka abantu b'abadamu babiri biruka bafyuye amaso, ibintu batari bamenyereye kuko urabona kijya gihe byitwa ko hari agahembwe mu gihugu. Arababaza ati biterera muri bus bafyuye amaso bahemagurika. Uwo muntu aho bahagaze aravuga ati nanje ndahagarare ndababaze ngo ntibashobora kuvuga. Vyarafashe igihe kugira bashobora kuvuga ibyababayeko, ariko twasanze ngo hari ibintu byo gufata gukorera ibyamfura mbi abadamu n'abajene b'abakobwa kuri kuva ku musaga gushika mu za kinanira 3 uwo bahuye. Byari ibintu ivya 2015 n'ibintu bigoye no kuvuga, bivyura umutima mubi uheze ukiyumvira uti none igihugu cacu kiko kijahe. Reka tubandanye noneho 2015 tuzoyivuga ko igihe kirekire kuko ni sujet nini nya cane. Reka duhe ijambo ukurikira. Murakoze. Donc nta mwanya munini dusigaranye, harageze weekend, hari yindi mirimo abavyeyi bahamagarirwa, abajene nabo bakagenda mu bindi n'abandi. Donc turabingene ducagagura hagire abavuga hari hasigaye indega ziri ku nama. Hari hasigaye Klaus, hariho Klaus na undi muntu ataravuze. Nanza hose bavuze. Reka tuzogira uwundi munsi abafise ibyo bavuga. Hariho kwirigara hahuguruye, haspe amanari ngaha ashatse aduga babwira imisi yugurura, naho nyene havugirwa vyinshi, dusangira vyinshi kuva sinzi ryari yo tubwira imisi, hanyuma gutyo tukaza turasangira ijambo, bamwe bakamenya ibyabaye abandi bagahanura kugira ngo tugire ico twiga, kugira ngo twubahane mu budasa bwacu. Donc Klaus yoduga hanyuma turabingene duheza. Spearman ushoboye woduga ukatubwira imisi wugurura komsa abantu bakaza bakabandanya
ikiganiro iwawe kwavugirwa byinshi. Karibu Klaus. Klaus nawe uhari? Ego Kraska harashaka kuvuga hagera hanyuma haze gusubira undi bafite ijambo turashaka kubaha umuntu umwe canke ibiri. Hagera wari ndabona the Friday yacakurikira hanyuma n'ukuri twugare ziri ku nama duha ijambo nawe rya nyuma komisa twugare ntitwobivamo. Ego, merci beaucoup les amis. Murumva burya ibibazo by'abarundi ni byinshi kandi ntibizokemurwa muri discussion imwe, nicyo gituma tugira ama space tuyaga. Bien sûr ntitubyumva twese kumwe kandi nibyo byiza me tubikore mu mahoro. Ariko ari ikintu cyambabaje, hari umuntu hano mwamanuye ngo kubera yariko aravuga un discours que vous n'avez pas supporté. Ngo yatangwa ibintu bya 59 agenda muri 72. Nace numva ko tari umuntu bon disons yaje avuga ibyo mwe mwashaka kuvuga, ariko ngira ngo yari kubanda Hagera yatukanye yavuze ngo muri bigugu, donc message yanditse sinamumanuye ngo ariko avuga ibyo tudashaka kumva. Ahubwo turiko tuganira twubahana, nta watukanye, donc ibyo kuza ukifatira abantu ngo ni bigugu. Donc fata ijambo ryawe uzobukoze. Ego nimba yatukanye aho c'est tout à fait normal. Hano tugomba kubigira avec respect. Donc rero nk'abandi bashimiye ko mwampaye ijambo no munsi ku bya 2015 ngo nababwiye ni ibintu birebire kandi tugomba kugenda dutanga témoignage zacu cyangwa tutanga information que nous avons. Reka rero ndabasezere namwe, merci beaucoup. Hagera utaragenda nagira ugende utekanye kuko hari umuntu yumvise nabi, nibaza ko ari the Friday yoba yumvise ko hari umuntu yakwise inzoka. Oya, Seruvumba yavuze ati Hagera ukuntu avuga atumengo ni inzoka iguhwamika na vene. Numvirije niko yabivuze, ukuntu ntiyabivuze ko ndi inzoka. Effectivement yavuze gusa ngo ndaba hypnotiza n'amajambo yaje. Ego ntiyavuze kuri inzoka. Donc non pas du tout, je lui en veux pas, je n'en tiens pas rigueur. Donc ikintu cyonyene nuko rimwe na rimwe nababwiye no mu majambo yanje, ikintu cya mbere gituma hariya muri biya bihugu tunamarana mu bwicanyi nuko twitana amazina. Bamwe ngo bamujeri, abandi inzoka, abandi ngo nimbari ngo cockroach, ngo nimbara urumva ibyo bintu sibyo bizotuma dutera imbere. Tubyirinde byo kugenda kuvuga gutanga ama exemple bene ayo avuye dans le monde animal. Donc en tout cas ego ndakubwire aho nyene uri igituma ndakubwira nti je n'en veux à personne. Nimba yantutse, moi je continue ubuzima hanyuma tukabandanya tuganira parce que abarundi ibitubabaza si bitutsi. Umugani waba Ivoiriens ati les insultes ça glisse sur mon corps, donc ça ne fait rien. Nani ivyo numva mfise bulletproof kabisa y'ibitutsi. Ejo bantutse ngo ndi intera hamwe, pourtant tout le monde sait que ngo ndi intera hamwe en chef. Naratwenze parce que mwese murazi ma position par rapport à ça, ma position par rapport à l'idéologie génocidaire iri mu gihugu muri kajya karere k'iwacu. Ariko no munsi umuntu agahaguruka akavuga ngo je suis ngo intera hamwe en chef. Donc du coup ntaco bingira nakagamo no munsi yagwanije génocide. Intera hamwe zivuga ngo niwe yagize génocide. Donc hariho ibintu uraraba umuntu ukavuga uti est-ce que nkuwarazi n'ivyo avuga. Umugani wa barahati tu fais vu et ignorer hamukabandanya. Igikuru nuko turi ngaha, on dénonce, on éduque, on apprend et on essaie de changer de comportement par rapport y'imico mibi y'ibintu bibi tubamwo muri kajya karere k'iwacu. Turi ngaha kugira ngo twige, tugire compassion y'uwababaye, twumvikane ingene twova mu njyane zigize Uburundi, u Rwanda, Kongo, kuko umwe ntazoronka amahoro ubundi yabuze.
umuhuti Burundi ntazobaho neza umututsi atayafise vice versa. Donc twige kubahana, twige kumva ko difference y'uwundi ntimbangamira oya, ituma twiyubaka ahubwo mu kumenya ingene uwo wundi aba yabayeho. So nta mwanya dufite usigaye, reka duhe ijambo. Tu as tout à fait raison, merci beaucoup. Hanyuma twugare muzaba mukoze the Friday duga kwijambo. Yego me yewe nta bintu bindi mpapfa nongera ko narinje kuvuga ko mfise abantu babiri paraporo y'ivyo nasomye uyu munsi ku marezo sosio. Umwe nagira ngo ndamutera intege, uwundi ndamubwire ko akwiye kumaramara. Ngabe imbere y'uko abo bantu ndabashirako mu misegonda 10 hariho umuntu twari kumwe rimwe 2015 arambarira, nawe nyene n'umuntu wo hejuru arambarira ati ivya nkuru nziza vyatwaziye mu manda twese turabona ko atari byo, atariko coba igito kikabicawe. Okay, reka rero ndababwira ibintu vyamubayeko. Umuntu w'inshuti yaraje ateramira, donc abantu b'inshuti ari umuntu yaheruka kugira mariage, hanyuma bateramira iwiwe, bateramiye iwiwe mu Kinanira niho ndiko ndavuga. Hanyuma abasoda baraza bavuye muri Kamuha, bashitse batwara kuko uwo muntu yarongoye umututsikazi, uvuga abana biwe barafise ukuntu topfa kuvuga ngo uyu n'umututsi uyu n'umuhutu. Ngo ndababwire ko abo basoda baraje bashika batwara abo basanze aho bose, kandi malheureusement mwibaze igituma iki gihugu kigwaye. Batwawe n'umuntu yitwa izina ndagiye. Uwo muntu yarabatwaye abakobwa n'abahungu, aca arababwira bose ko bakura impuzu. Ivyavuzwe n'uwarokotse ko bakura impuzu, aca mbere agira akanaziturira. Bakiraho umuntu agutuririye impuzu wari wambaye abakubariye ngwiki, abakubariye ko tu ne plus. Reka rero mvuge aba bantu. Hanyuma gatoyi ziri ku nama yavuze ngo iyi systeme ngo imeze gute. Ubushize navuze ko irica igahitana n'abayishinze. Be mwari muzi ko nkuru nziza gipfa umuryango wiwe wibwe utuntu yari yarabikishije kwa musaza w'umudame wiwe, ntawo bijamwe. Iyi systeme ni systeme yo kwamagana, ni systeme yo kwiyamiriza, d'après Vaneke les résultats z'ingene gouvernance yabimeze mu bintu byose, haba mu butunzi haba muki, rien ne marche, rien ne fonctionne. Nta kuvuga ngo uri umututsi ngo uri umuhutu. Reka rero mbarire umuntu wa mbere y'uko by'ukuri twomushimagiza. Ari umushinga amateka uyu munsi yitwa Aline Inamuco, yabajije muzi muri iki gihugu nyene ata muntu akivuga, yabajije ministre wa justice, aramuhaye ati by'ukuri umuntu yitwa Emilienne ibintu vyiwe bigeze ko yejejwe akaba atigeze arekugwa. None ubu mwafashe umuntu yatabarije abana bagirirwa ivyo bakorerwa n'uwarajeje kubacunga, ariwe nimba ari patirinde niba ari frerande, uwo muntu ariwe yari gupfungwa. Mwapfunze umuntu yaragerageje kuvuga avec ntuzenya des témoignages arapwi. Uwo muntu vraiment nibaza ko twoze turafata intuzenya. Ahari jewe sindanamuzi, yitwa Aline Inamuco. Ahari hari abantu bari bavuga ngo izi space ngo zifise ngo abantu 100 ngo 200. Ngo ndababwire ko ibi bintu après yuko iba yarenganye zumvirizwa n'abantu 10,000. Uwo muntu vraiment yumve ko yagerageje n'amaburi kuvugira ubutagifise ico. Hanyuma reka mpereze ko uyu muntu akwiye kumaramara, akwiye kumaramara mbere yo haba mu gihugu gikurikiza amategeko. Uyu muntu yarakwiye vraiment gukurikirana. Muntu yitwa Samuel Kayanda arongoye ibohero rya Bubanza. Shame on you.
uyu muntu arakwiye kumaramara kubona uzi ko uhetse amagara umuntu akagutakambira ati ndagusavye ngende kwivuza. Umuntu yitwa Joseph Nzigamasabo ntiyivye ntiyishe yagiye muri manifestation gusa canke baranamubesheye. S'il vous plaît, urakwiye kumaramara. Kandi jewe nkunda kuvuga kuko vyo n'ibintu maze kwibonera. Umuntu wese yibaza ko akomeye ndamuteza iminsi. Samuel Kayanda, shame on you. Murakoze. urakoze cyane. Abamaramara babandanye bamaramara, babandanye bumva yuko ivyo bakora abarundi turabibona, hazogera aho tubibabaza. Turashima abarekuye umushinga ntahe Matuturi Christian, bamurekuye uno munsi, nawe nyene yari yafunzwe kubw'akarenganyo niki, ariko uno munsi yashoboye gutaha mu muryango wiwe inyuma y'imyaka yari amaze mwibuye. Tugatako tuvuga duti abantu bose bagifunzwe barekuwe. Aho turiko tuvuga umusoda batazira gangi, turiko tuvuga ni benshi cyane, nta wo baheza, bambitswe izera ariko babura ubutungane. Uko nukuronka ubutungane ukongera ukabubura. Donc ministère ya justice, abatwara amabohero mu maramare turababona, turabarundi, tubona ivyo mukora. Ziri ku nama, duga utubwire ijambo rya nyuma wo bukozi. murakoze cyane. Jewe nta ijambo ufise ni ryo gushimira abantu baje guteramana natwe. Bwa mbere sindumuje aba hose, nanje nkaba ko hose twari dufise ubwoba ko duhava twagerageje mutubabarire. Ikindi naco kwari ukubwira abo twari kumwe twaganiriye, hari uwababajwe n'ijambo umuntu ryamunyereranye, mutubabarire. Hari igihe usanga hajemwo emotion, twariko tuvuga ibihe bitameze neza. Jewe nifuza ko abarundi twofatana mu nda tukarengera ibidutandukanya. Ivyo ari byo byose niko dutegerezwa kubigenza. Ivyo ari byo byose dutegerezwa kugira akarorero ku handi byabaye, tuzi ko uwo munsi babanye, tugaheba gushigikira ikibi. Nta kintu kiryoshe nko guhura n'umuntu muvuga ururimi rumwe mukidegemvya. Murabizi ngene Uburundi canke ivyo birere vy'iwacu haryoshe. Ndazi ko mwese muhafise ku mutima. Nukuri mugerageze mutsinde ibibatwara bibajana mu ma extreme, ibituma muhengamira ahatariho. Mugerageze twubake Uburundi. N'abatwara uyu munsi Uburundi baratwumviriza, turabizi ko bavyumva. Nabo nyene bibuke ko ari abarundi nkatwe. Twese turondera impore y'u Burundi n'impore ya Afrika. Nta kindi twoba twiriwe turakora ngo dukoranira ngaha. Abenshi ntituzinanye n'ukuri duhurira ngaha, ariko turatinda tukamenya ingene tuganira, tuze tubibandanye. Murakoze, tuzogaruka nejo n'umunsi. Uwo tutahaye ijambo aribike, tuzoguma tuganira, kandi twifuza kuganira duhuza. Twubake Uburundi, dutsinde ideologie génocidaire. Murakoze. Abari mwijoro murare aharyana. Urakoze. Ziri ku nama, ugize neza kumfasha. Comme vous l'avez dit, félicitations nawe. Donc kubona washoboye kugira ico uterereye, ndabashimiye. Tugwanire intahe, ubutwari n'ijambo, twanke ikinyoma, twanke umuntu wese azaduteranya. Duharanire justice, twanke impunité. Abadutwara baduteranya batubwira amajambo atariyo turavyiyamirije. Turabarundi, dutegeza nta kindi kintu kiduhuza n'Uburundi. N'Uburundi, kandi tukeneye kubamwe twese amahoro. Nta wangazwa, nta nyakugira Uburundi, nta nyakwangazwa. Twese twumve ko dutegerezwa kubana mu mahoro, dutegerezwa kubana dushira hamwe. Nta bindi bituraje ishinga.
nagoma ndabashimira ababanye natwe abafashe ijambo mwakoze abatwihanganiye twagize problème technique murabona ko twabikosoye next time on fera mieux murakoze cyane mugire weekend nziza